TV. Shalom shalom, muraho murakomeye, Imana ishimwe, Imana ibahezagire. Nizera ko muguwe neza, jewe ni sawa ndakomeye. Zina ni Olivier Irakoze, ndabashikiriza ikiganiro ca worship time misi yose kwa Mungu. Kandi vy'ukuri turabona Imana ibahezagire. Ndagomba rero dusangira amajambo y'Imana uno munsi. Namajambo y'Imana ari muri Luc 19 guhera ku murongo wa mbere di premier verset gushika kuri 10e verset. Havuga ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo Zakayo ashikiye ariko arahaca. Hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa, bimwankira kubw'ishengero kuko yari mugufi. Arirukanga aje imbere, yurira igiti citwa umusokomora ngo amurabe kuko yagira ace muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangamiza, aramaza ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati ko inje kurarira umuntu w'umunyavyaha. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhaboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimuhe kane. Yesu aramuvuga ko atuye umunsi agakiza gashitse muri iyi nzu kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icari cazimiye. Haleluya, Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Nazindutse numva uyu munsi vy'ukuri twosangira aya majambo, n'amajambo dusanzwe tuzi tumenyereye avuga ku nkuru ya Zakayo. Zakayo nukuri mu mwanya mutoyi. Zakayo Bibiri ivuga ngo yari umutoza kori. Hanyuma muri kino gihe, muri ico gihe abatoza kori bari bafise ingene bazwi. Bari bazwi nk'abantu b'abanyazi, bari bazwi nk'abantu bagunga abantu, bari bazwi nk'abantu biba, bari bazwi nk'abantu bakorakora. Sivyo? Nukuvuga ngo societe yari yarabaciriye akarongo, societe yari ifise amazini bita. Mugabo uno muntu nibaza ko ngira ngo yari yumvise amakuru ya Yesu ko hava cano hantu. Uno muntu ngo yarafise ishaka ryo kuraba Yesu, niko birivuga. Hanyuma ngo aragerageza kumuraba, mugabo biramwankira kubw'ishengero. Bibiri ivuga ngo yari mugufi. Nibaza ko hari ishengero ryinshi. Murabibona nk'ini yo hageze mukuru y'ugagira arengana canke kuri stade, abana iki abakuze. Twico gicapo. Hanyuma ngo agerageza kumuraba biranga kuko yari mugufi. Mugabo yibwira mu mutima ati jewe nubwo bimeze uko, reka ngerageze. Uravyumva, reka ngerageze vyanke nagerageje. Ngo carirukanga aje imbere, nibaza ko yabatanze imbere, mugabo muri iyo nzira bagira bacemwo. Zakayo ngo yurira igiti. Yuriye igiti kugira ngo abone Yesu. Gusa sinzi ikindi kintu yari yibwiye mu mutima. Mugabo Yesu kuko ari Imana ariko arahacashitse ararangamiza, aramubwira ati Zakayo ururuka, uyu munsi jewe ngomba kurara hehe? Ngomba kurara iwawe. Bagenzi, igitangaza ca mbere gihagaza aha. Mwiyumvira umuntu ikibano caciriye akato, mu kirundi ariko tuvuga. Mwibaze umuntu ikibano camaze gucira ku murongo, gucira kwiteka. Mugabo Imana ihashitse, Yesu ahashitse atururuka je mbere, sinje no kukuramutsa, ndari wawe. Hanyuma arururuka. Abantu amajambo ya mbere bibwiye mu mutwe no mu myidodombo, bose ngo bajyana inzara, baranywingurana, niko mu kirundi tuvuga. Bose ngo baravugana bati eheraba uwo muntu ntazo agiye kurarira, kuko agiye kurarira umunyavyaha, ntazo yinjiriye mu nzu, agiye kwinjira umunyavyaha. Bendata, ibintu nigitangaza. Nigitangaza gute? Nigitangaza ingene umuntu mubi, abantu banazi ko ari mubi, abantu banazi ko atagororotse, Imana ishobora kubimubona ukundi kuntu. Mwumvise aka kantu? Nigitangaza ingene umuntu, societe izi ko ari mubi, societe izi ko umuntu ari umunyamakosa, Imana yo isi ingene ukundi kuntu imubona. Mwiyumvire. Hanyuma Yesu ngo arururuka. Mugabo hari amajambo meza umuhungu yaciye amubwira. Mbare nkoresha imvugo ngo umuhungu no kurengegwa nigitangaza. Uwo muntu bita Zakayo ngo acabwira Yesu ati mugenzi, yanamwise mugenzi. Mugenzi, jewe itunga ryanje ngira ndarigaburire aboro. Kandi uwo nagunze, no kuvuga ngo ntiyigeze ahisha n'ubupfu bwiwe. Uwo nagunze ngomba kubimusubiza kane. Kubera ko Bibiliya yavuze ko ari umutoza kori, probablement canke bishoboka ko sivyo
bishoboka ko amatori yatoza atari mukuri, bishoboka ko amakori yatoza atatoza mu butungane. Uwo yatoza igihumbi, uwo yari gutoza igihumbi ngira ngo yamutoza yarenze, yaranyanganya abantu. Rero ntivyanamutera n'isoni kubibwira Yesu. Amwe ati jewe nagunze ngenda musubiza incuro 4, nyamara uwo nivye 5,000 ngomba ndamuhe 20, aro nivye 20 ngomba ndamuhe 80. Bendata ba bantu baridoga, barajyana inzara, baragira iki. Hanyuma Yesu acavuga ikintu kimwe, akantu karyoshe, ngo Yesu amuvuga ko ati uyu munsi agakiza gashitse mu nzi wawe, kuko uyu munsi nawe uri umwana, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanye no kurondera no gukiza icari cazimiye. Atagakiza gashitse muri ino nzu ya Lazaro, bambe muri ino nzu ya Zakayo, sivyo? Ati kuko umwana w'umuntu yazanywe no kurondera abafise ibibazo, yazanywe no kurondera abagwayi. Umviriza amajambo ngomba guherezako, sinteba amajambo ngomba guherezako. Mwene data, uno munsi wowe ushobora kuba uri umuntu wewe ubwawe ubizi neza ko uri umunyamakosa. Ushobora kuba uri umuntu ubizi neza ko ikibano carahevye, n'abavyeyi barakubwiye ko atacu uzovamwo. Kandi abwiye ikintu kimwe, twese tutarakizwe imiryango yatubwiye ko atacu tuzovamwo. Nukuri akubwiye ati ntacu uzovamwo turavye ingene umeze. Je hari umuntu yigeze kubimbwira, ntihari umuntu wo mu muryango mugwe, hari umuntu afise ko responsibility, ambwiye ati ntacu uzovamwo. Muri ayo majambo sine bwakizwe, mugabo narakivuyemo mu izina rya Yesu. Yesu yarahinduye ubuzima bwanje. Rero birashoboka ko wewe ingene umeze, birashoboka ko wewe ingene uteye, birashoboka ko wewe inyifato zawe n'ikibano cawe bamaze kuguca kwa karongo, akavuga ati wewe ntacu uzovamwo, wewe uri ntagondwa, wewe gutya na gutya na gutya na gutya. Mugabo mviriza bonne nouvelle mwene data, Yesu aragukunda. Yesu aragukunda, iyi ni bonne nouvelle. Mwiyumvire ni gute Yesu yari kururuka akarabara Zakayo akamubwira ati ururuka, kandi no muzindari wawe yaramukunda, nubwo yari umutoza kori mubi, nubwo yari umutoza kori ashobora kuba yaragunza abantu. Uno munsi ni inkuru nziza ku bwawe. Yesu aragukunda, peu importe ingene umeze, peu importe ingene abavyeyi bakubona, peu importe ingene amuvukana bavuga bati ni kinywa rumogi, ni mboregwa, anywa ama booster, agira iki, yitera inshinge, sivyo? Peu importe ingene society kubona n'ingene bakuzi, n'umusambanyi arara mu kabare, agira iki, ni mboregwa, ntaco bitwaye. Yesu aragukunda. So ibintu byo kugira ngo noroshe ngo mfate ibishobisho byawe ndabihumurize. Yesu aragukunda niko biri. Ngiki gicapo cyo muri Bibiliya. Yesu mbere acharariwe harakwa Zakayo, sivyo? Hanyuma namubwiye ati wewe nawe uri umwana wa Aburahamu. Nawe nagomba ndakubwire ngo nubwo wononywe n'itabi, nubwo wononywe n'urumogi, nubwo wononywe n'akaboregwe, uri umwana w'Imana, kandi Imana iragukunda, sivyo? Umviriza ikintu caciye kiba. Ba bantu nubwo bajyanye inzara, ba bantu nubwo banywingurana bavuga bati ujya. Yesu yavuze iki? Yavuze ati agakiza gashitse muri ino nzu. Mwenda atareka ndakubwire, Yesu ataraza, niko bahora bavuga ngo Yesu ataraza urufugoza rugatwara umuntu. Mwene data, ntugapfe uri umunyavyaha, ntugapfe abantu bakigufata uko bagufata. Oya, ubuzima bwawe buhe Kristo abuhindure. Yesu aragukunda, ntaco bitwaye amakosa ufise, ntaco bitwaye ivyaha wiziko, ntaco bitwaye. Yesu umuha ubuzima bwawe, sivyo? Ntaco bitwaye amajambo bakuvuze ko ngo yageze ibi nibi, ntaco bitwaye indumaze gukorora 1 2 cyangwa 3, ntaco bitwaye. Yesu aragukunda ukuri, ariko ntiyanka wewe, yanka icaha. Mwendata, Imana irakunda abanyavyaha, mugabo iranka icaha. Rero iragomba ubuzima bwawe. None turashobora gusengana, ntibigoye, biroroshe. Tahura ko Imana igukeneye, tahura ko Imana ikeneye ubuzima bwawe, hanyuma uyegurira umutima wawe, hanyuma iwuhindure, kandi it's possible, birashoboka. Bendata, ibi ntibihera mu bikino, ibi ntibihera mu kumva gusa ngo ndamuhaye bihera mu mutima, aho umuntu atahura ko ari umunyavyaha, aho umuntu atahura ko adashobora kwikiza, aho umuntu atahura ko ari mu manga adashobora kwikuramwo, ariko Kristo ashobora kuyimukuramo. La bonne nouvelle nuko agukunda, peu importe ingene bimeze. Igisigaye kiriza amaboko, gira holeme, mubwira uti mwami ndi umunyavyaha, ndabitahuye, kandi ndanatahuye ko ntashobora kwikiza, ndanatahuye ko watanze ubuzima bwawe kugira ngo jewe ubwanje bukire.
mwene data twese hari amakosa twagendeyemo n'amanifuza ko umunsi umwe tuzobasangiza intahe z'ubuzima bwacu aho twari Kristo tutarahura nawe. Imiryango yaradukuye ko amaboko, imiryango itadufise ko ivyizigiro, abavyeyi barogreta bati kwereka inavyaya mwana nk'uyu. Mugabo umunsi umwe Yesu yarahinduye ubuzima bwacu, duhinduka abantu imiryango yizige, duhinduka abantu bari integre, duhinduka abantu society ifise ico yitezemo, imiryango yacu ifise ico yitezemo. Nawe ubuzima bwawe birakunda ko Kristo abuhindura, birakunda ko ubuzima bwawe butazogwa muri gehinomu, birakunda ko ubuzima bwawe butazogwa kwa Satani, muri ya nyenga y'umuriro ahazoba Satani n'abakozi biwe. Birakunda ko Imana ihindura ubuzima bwawe. Ndagomba tugirane isengesho uwo mugoroba, uvuga uti mwami Yesu, nguhaye ubuzima bwanje, ndatahuye ko ndi umunyavyaha, ndatahuye ko ntashobora kwikiza, ndatahuye ko ari wewe gusa ushobora guhindura ubuzima bwanje. None ndabuguhaye ngo ubuhindure, ndabuguhaye ngo ubuhindure, ndabuguhaye ngo ubuhindure. Uharire ivyaha vyanje, izina ryanje uryandike mu gitabo c'ubugingo. Mwami wakire ubuzima bwanje ubugire bushasha. Urakoze kumpinduye, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwene data urabaye icaremwe gishasha. Mwene data ibi bintu n'amajambo umuntu avuga ukamengo n'amajambo matoyi, n'amajambo umuntu avuga ukamengo na kantu isase. Mugabo nagomba ndakubwiye ko ibintu bifite ubushobozi. Ibi nivyo twakorewe, ubuzima bwacu burahinduka. Nivyo hariho urugendo ruba rutanguye rwo gutungana, hari urugendo ruba rutanguye rwo kubohoka. Mugabo nagomba ndakubwire ngo aya majambo afite ubushobozi. Niko Bibiliya ivuga, umuntu yatahuye ko ari umunyavyaha mu mutima wiwe, hanyuma akizera ko Yesu yapfuye kubwiwe akazuka kubwiwe, hanyuma umuntu akaturisha kanwa, umuntu arakizwa agahinduka. Isinzi n'isinzi ry'abizera benshi bakoze ibi bintu, ubuzima bwabo burahinduka. Twari abana ico gihe twiga mu mashure mato, abandi twiga mu mashure kumbure yisumbuye, dukorerwa ibi bintu dutahuye ubutumwa bwiza, ubuzima bwacu burahinduka. No musaciye imyaka 40, jewe haciye imyaka 40 hari muri 2005, benda tamumva ko hari kera. Sivyo, uno musi sindabivamwo, uno musi Imana yacabinzigamiyemo, uno musi ndacari icabona gishingira intahe Kristo. Nakorewe ibintu nk'ibi hari muri groupe biblique kwishure, ndi umwana yiga mu 9, umuadolescent shetani ariko arakoresha. Mugabo ubuzima bwiwe burahinduka. Mwene data ntukangwe n'ivyo urimwo, ubuzima bwawe wizere ko Kristo abuhinduye. Imana ibahezagire. Hanyuma urabe abizera bagukikuje, abizera basenga, abizera bari hirya yawe, abo wizigira ko mushobora gufatana ukuboko bakagira aho bagushikanye. Hanyuma mubandananye runo rugendo, bakwereka aho usengera, bakwereka uwo gufasha, bakwereke abo gufasha, ukaba affermi muri ino nzira y'agakiza. Imana iguhe umugisha. Siren Vibes TV.